ndabaramukije abakunzi ba Bujumbura TV nongera ndabayikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu turi kumwe nanje Axa irakoze kuri kamera turi kumwe na Scott ndi kumwe n'umutumire mushasha yatugendereye muri Bujumbura TV aje kutubwira byinshi nibizanye n'umuziki wiwe reka ndamuhikaze nongera ndamuramutse ndakuramukije ndabaramukije nanje ndaramukije abakunzi ba Bujumbura TV n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi cyane cyane umuziki muri rusange cyane n'agahugu kanje abakunzi bako ndabaramukije kubatakuzi baba bakwitande nitwa Barsi umuririmbyi umwanditsi w'indirimbo avuka Igitega yiga muri kaminuza y'u Burundi yakuriye mu mugwa Mahunja Music nubaki urimo aririmba turimba twishi sabukuru Diane n'utundi ku mazina y'abavyeyi bakwise witwa nde nitwa Barutwa nayo Carito Barsan yose n'amazina yawe Barsa watanguye umuziki kuva ryari si Barsi watanguye umuziki kuva ryari mumvuze gutangura sinzi neza na neza icyo muba mushatse kuvuga ariko natanguye kwiyumvira ko nawo muririmbye niga mu mwaka wa kabiri primaire hanyuma ntangura gufata ikaramu nandika indirimbo yiwanje niga mu mwaka w'8 hari mu 2009 yanesco 2008 hanyuma kuja muri studio ni 2013 kuva 2009 kuva gushika 2013 nigiki cyatumye ukunda umuziki ukumva yuko ari wo wohitamwo kakubera umwuga canke mu buzima busanzwe ugasanga ukora n'utundi tuntu nigiki cyatumye ukunda uwo mwuga ubwa mbere nciga mu wa kabiri primaire naba mu gihugu cya Tanzania nakunda umupira cyane nkakunda n'umuziki hanyuma ngeze ino ndiko ndabwira abajene ibintu by'umupira ntivyari bwa vume gose nabona bitabenteresa gose ibintu by'inkino bakabona ivy'umuziki yageze kuririmbira amanota cyangwa kubaririmbira muri pause nkabona babikunda cyane hanyuma nkiyumvira no ku kamaro umuziki ushobora kugira mu gihugu no ku isi yose nkabona ningabirana indimwo hanyuma cyantangwa kwandika muri 2008 gushika 2013 ngoma nandika indirimbo hari mu ikibazo cyo kubura uburyo canke kuba nari muri ahantu nari muri lycée niga muri lycée nari umunyeshure simbone naho basohorera sinaba ndahazi nta n'umuntu wamaze gusohora n'indirimbo je twari tuzinanye mugabo numva binzamwo nandika indirimbo numviririza ku bandi ingene bandika rehime n'ibindi ukiri umunyeshure umva wararirimba hakuja kukina match wacuja mu muririmbyi ukaririmba n'abagenzi bawe byarakorera mu kwiga ukandika indirimbo byagenda gute byaranyorohera cyane umuziki bimeze je nabona umenga ni pause yanje mvuye mu vy'umuziki vyego vyarinjira cyane narigeze no kugerageza ngo mere nk'uheba umuziki ngo ndaye ko no ronka amanota menshi gusumba abagenzi banje arivyo bambye ati turavye ukuntu tori vyigwa kandi umenga wishinga imiziki niko babivuga kwishinga umuziki nyerere umva benshi babitahura washobora kundirimba karimbo kambere watangwe kuririmba cyangwa kwandika oya kuririmba ko watangwe kuririmba oya hasanzwe ko wumva wowe warakunze ko natanguye kuririmba hasanzwe akaririmba natanguye kuririmba udapreshije ariko ari muri studio cyangwa ko natanguye kwandika birangora gutora ukunda kahe mu ndirimbo zose mu ndirimbo waririmbye ukunda yihe wanditse yumva ukunda basi ukunda nyinshi ukunda izihe mu ndirimbo nanditse hariho iyakunzwe n'abantu benshi kiretse ko je zose ndazikunda mugabo hariho iz'abandi baca bakunda kundusha canke bagakunda gose bakazishagura mu zindi hari indirimbo twaririmbiye mu mugwe Amahunja Music yitwa Koreta hari n'indi twabonye waririmbanye n'umushinwakazi n'umukopine wawe byageze gute mwahuriye he numwigisha muri kaminuza y'u Burundi nanje ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nuwo twaririmbanye nyene abantu gusa kenshi barakunda no kubona umuhungu n'umukobwa bari kumwe ngo n'umukopine wanje ntawe ndabibyira ari byo atari byo sindabitangaza tuzi ko dufite abigisha wa professeur biragoye kutubwira ati dusohora indirimbo we byagenze gute umwumvire ko musangira indirimbo kanamuhamagara byakugendeye gute ari mu professeur wawe jewe mu bisanzwe mu buzima
ndi umuntu yubaha abantu bose mugabo adatinya n'umuntu n'umwe ari ikintu ndagukeneye ko ndakwegera nkakubwira ati je nshaka iki niki nkagusigurira intumbero uvyumvise sawa ukakimfasha utavyumvise namwegereye bwa mbere ndamubaza nagomba ndirimba indirimbo ya anniversaire nariyumvira ko mwiyo ndirimbo novuga ukuntu bipfuriza anniversaire abantu mu ndimi zitandukanye Icongereza Ikirundi Igiswahili n'izindi hanyuma rero ndamubaza mu gishinwa namwe muvuga gute arabimbwira numva ijwi ryiwe ukuntu rivuga ko yaje ndumwanditse kurusha nuko ndumuririmbye rero umuntu numvise ingene avuga ndumva ingene yoririmba canke ingene ibintu yoririmba ama melody vyo abirimo n'ingene vyoryoha ndamubwira ati ahubwo ati uzomperekeze kuri studio ngiye kuyiririmba ati bibaye ngombwa na wewe uvyivugira ivyo nyene umbwiye hanyuma arambwira ati mbwira ibintu mu Congereza noca mvuga ndabishire mu gishinwa nanje ndamubwira ati ahubwo tereka ndakubwiye ivy'ikirundi kuko abarundi boryoherwa cyane babonye wowe uri kuririmba ikirundi acara nawe nyene arabikunda dusha dutangwa kwandika iyo ndirimbo tugiye repetition uno munsi uri umuririmbyi ushaka guteza imbere igihugu witeza imbere mbega umuziki wawe umaze kubona hehe ni giki usaba abanywanyi bawe ku gihugu cawe nukunshigikira umwe wese kuca ashoboye kuko abantu bashigikira uburyo bwinshi hariho ubukumenyekanishiriza ibikorwa hariho ukwereka ko ivyo ukora hariho akamaro vyamumariye iyo ikintu ndirimvye kikugiriye akamaro ukabinyereka ati cyangiriye akamaro birampa courage kubera intumbero nyamukuru y'ukuririmba suko noronka amaheraje intumbero nyamukuru y'ukuririmba nuko noba umuntu afitiye akamaro igihugu hariho abantu bahora mpora nsigurira nka baha akarorero bavuze ati we none kuririmba ubimaze kuguha ngahe imbere yuko bimpa amahera bizobanza kubagirira akamaro rero nshaka banyereka akamaro bamariye bavyerekane canke abafise ukuntu banshigikira uko ariko kose banshigikire kwico kintu cyuko umuntu yoba aririmba kugira aronka amahera cyane ndirimba kugira ngo mbe umuntu afitiye akamaro societe muri rusange igihugu cy'u Burundi isi yose umuryango wanje jewe nyene kucyo kuri no munsi rero umva ugomba guteza imbere igihugu cawe wewe societe nihe bishashu dufite bya 2019 kuri video ku ma audio ku muziki wawe nibihe bishashu zutuzaniye 2019 ndafise ama projet menshi hariho indirimbo nshasha nasohoye nashitse habona yitwa Take You Home twayikoranye n'abagenzi banje ba muri South Africa bavuka muri Malawi hariho ni yindi ndirimbo yitwa Weekend hariho n'ama project y'izindi ndirimbo nyinshi uno mwaka niyemeje gukora indirimbo mwino myaka cyangwa mwino misi z'umunezero z'abantu baryohewe uryohewe kubera ari anniversaire yiwe uryohewe ko ari kumwe n'umusheri wiwe uryohewe ko ari muri weekend akazi kaheze twarosa amahera tuje kuyarya ibintu nk'ivyo Barsi reka ndagushimire nongenda nakubwira urumva ko ari umuntu yiteguye kutuzana bishasha mu gihugu aje kutubwira umuziki wiwe atubwira nataha yaronse muri umuziki wiwe Barsi reka ndagushimire nongenda kubwire ngo wakoze naje ndashimiye Buja TV ndashimiye abariko baradukurikirana cyane namwebwe ndabashimiye ku izina rya Axa ku izina rya Big mukorana ku izina rya Scott kuri kamera ndabashimiye mwese bakunzi ba Bujumbura TV mudukurikirana kuri Instagram WhatsApp Twitter YouTube mwari kumwe nanje Axa irakoze